MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. Nyarutsa. Kandi nza kuva ngaha uhejeje no kuyiposta. Mbe kufata suri vyanga. Oya. Nibaza ko niheza. Kuju wihenda yo none harabifuse bashe. Mbe uri kuri atatona. Subizamwe. Chef hinge. Oya subizamwe ivyo ufuse. Reka nsubire muri. Wewe uri kugira ibikinga. Reka nsubire. Mbe muti. Buriya bwose ntuzi kugira montage. Montage ntavyonze. Vyahavuye bigenda gute? Igo. Oui. Igo. Chavyuka mani, uracha kwigororera mu gitanda dake. Muti, nibikiga muti kudodora ngo wataye umutima, Mama we, ngino zinduka nk'umukoshi. Nzindutse. Nabisaho zigeze mani. Gakekera we beti. Cha muri dushe mari wambara uza tugende dake. Tugende? Tugende he? Kukazi. Muti. Ubone watanguye kunywa gatabiga mu. Oya natabinwa mani, fisi kibazo gikomeye bro. Utafashije ndapfa no kuri kwima. Jewe ndagufasha. Jenda gufasha kigamuzi. Umva gakima yarabikemye ko nazi kugira montage mani y'ama video. Yaramaze kuma gasopo. None hajya navyo waruzi gamuti. Umve igoro ubasha. Ndabizi heje. Tere nkuru kwe. Nisi wa uruzikoraga mani. Cyo nagira ngo ni kubera twari twaragabuye akazi. Oya. Hajya montage mani nayigonuriye ko kwira jewe no kwatsa sinaza. None ahare na madame gakima waramubesha. Ivyikimesha bro. Namwemeje ko mu gukora video ndushane intelligence artificielle. Sasa ati nta mazi yawe rero. Sha muti mugabo nukuri wari kuvugisha ukuri. Oya ntungore kwitama iko ndagusavye nawe vyo kuba ko mani. Agumfasha arasta dakino. None gamuti ariko mu bisanzwe. None nkaje ubona no gufasha ikikoko. Ingo tujare kuri chocolate. Ndagusavye ama patron cyumba ko wasanze uzi gutanga ivyo nivyo tangoye. Kandi icyo kudimusona mu gikore. Jewe igo. Ngaruka kuri chocolate TV. Umviriza muti. Naho yo bisigari yo meje yonyene imwe ikora ngaho rusange. No tuma mpindura umuga nkaja mu barovyi. Yo igo nukuri utagarutse nukuri kwimana. Gakima acana mwibarabara wawe. Umviriza muti. Ndagusavye sha ntiwe system. Ndagusavye ntiwe system muti. Ingingo je nafasha nisubirwa masha. Oya urusha mani. Oya nukuri muti. Oya navyo kurusha muti. Naho kari katugejeje ibiri ko Gakima duhakatse urabizi peti yangu. Akazoga muri chocolate TV siko. Nukuri nawe urahubwo urabuve kataragukwegera gasha. Mveyo. Mani kuri. Ani matesu ya kuranda sobwa ko nawe peti wako tate supesi ko ari peti yangu. Nibindi kwimvira sha muti. Kashayigoro kugira nka umenga ntuzubuzima ngo ngayi rusange ngire bugwe dofisa kanoti man. Uro wadukore. Oya sha muti nawe urusha umutima n'ukuru ntahura. Oya sinobandanya nkurira hajyana bandike gutanga amakuru ajyanisha. Kandi nanje nzi ingaruka zavyo mu bantu man. Oui, entrez. Bonjour madame Gakima. Oui, soupe, bonjour. Bonjour. Ntibariza akabazo kampanze. Haha, uno musushi tuvyatagura nyene. Nukuri? Baza twumva. Nankana. Umukobwa wawe ngo agira garuke ukazi. Soupe. Aho utaye akazi kawe. Uje kumbaza ivyo urya. None gahewe nibindaho. None ko naje kumusubirira gantuze. Umwanya azoba ari mwikonje. Urumva ntegerezwa kubaza kugira numva ivyanje uko bica bigenda. Nimba atakindi waruje kumbaza, genda ubandanya akazi. Ivyari subindekere. Nziyimenya. Sawa. Jewe ndabawe we patron, urabizi. Urazi imbere n'inyuma hanje. Ndahakesha wewe. Genda nawe. We genda ukore. Ego. Uzotege hari ugukuye kuri bijya biro vyawe. Kandi ntusubire kuza kuntesha umwanya ku bintu bitagira akamaro. Cemu narinzi nguje kungira ibintu nyene vyata. Ego ndavyumvise. Mugabo. Ariko hari n'ikindi kandi coco cingira akamaro nashaka kubwira. Cerekeye iki? Email yarungitswe haracindwitse ibiri. Sinzi ko mwayibonye. Email yihe ko ndonka nyinshi. Ni email yarungitswe na association Melomar. Yabajene bimuhumuro. Mwarayibonye? Abo nabo ngo banshaka kwikigada. Melomar ashaka kontra na izine yacu. Kugira irangura imikeke yidandaza impumuro. Kandi twaba dutomboye. Twobukura mu cibo kabisa. Yego. Cyanagira ngo nibindi. Email rero yabo warayibonye. Narabisomye ndirengana. Bajya bayiscro.
bajya ntibontesha umwanya nabayesiko uribagiye wa mushoferi wabo ga Space umwe yadeturuna amavuta ejo bundi kurya ndamwibuka none ariko mabuje abanyamuhumuro bose ntibameze nk'ujya mushoferi bajya sabantu abanyamuhumuro n'abasuma bo kugwego guhita ucubafatira hamwe kivuga ntabwizigirwa bagira je ndakubwiye bajya sabantu je nibaza ko twopfa kubagerageza tukaraba kuko urabona kuva irya mvura yononya amabarabara izine ntigishorera ibugo c'est mieux ainsi crois-moi nibagume hariya natwe twigumire ngaha oya reka ntuze iyo meramara kwitwizaniye reka dukorane nayo dupfume tubaye ikiringo cahise turabe ko ari bazima wapi supe wapi kabisa nahugira gute nta jewe gakima no kwikwegera ngo nkorane n'abanyamahanga ntazi kibagenza en plus abanyamuhumuro itu bite toyoye mon ami koma sava nanje ni poa kwe gute ni sawa kabisa hari akadiri karaho ngiye kuraho hiyo hogisha tujane hari igihe nanje noshikirwa nahakura rimwe ryo kumurabira kuru uvuye kwa kuru ubu naho yabaye ikikanga tujya muhungu nakajembe getemo erega mani nginasenga ubwiwe niwe yapanze kumuniga cagi toyo uvuze gute ivyo nyene wumvise oya mafoza ni wari nyuma y'irya atake yakuru nk'ivyo umva bibaho ati nk'ivyo umva ushizemwe ubwenge umva amafoza ari kwihekura erega kuri n'umusengeza nawe we ma iki ugira uharire rero n'ivyo igipolisi camaze gutangaza toyo ivya rusanga ntubiyobewe aho n'amanyanga baseruko bagize kugira dushavuze twebwe abarengero nta kindi n'amanyanga namwe arimwo we n'amakuru ufise burya kizokubako nuze wibaze ko igihe cose kizoba kivuye kubo mudasangiye umugwi toyo we nakubwiye ko wacanganikiwe nta murengero yo kwikora mu nda oya umviriza ndakubwire mafoza ameze nka musaza we giti bajya hageze kugwanira inyungu zabo niyiri mu nda barayikurayo ikibi cabo shaho na shetani iragitangarira bajya sabantu reka gusa ratoyo jewe sara abaseruko bamye bashaka kwigarura ibintu byose ngahe rusange izine yoyo bayicungishije amaso bajya niba bashatse kuniga kuru kugira twambeke ibara reka mani reka je narakoranye na giti namufata nka papa kubera ari umurengero gusa erega niko biri ati niko biri urazi ingene rero byarangiye nahatwe gwasiga ubuzima aho uri mukuri aho uri mukuri witwa na giti nyene oya wo mumva ku matwi je sinokubahuka kuvuga naba barengero biwacu atavyemeza mfise toyoyo waratohoje neza usanga koko ni giti man cyangwa niba baseruko bashatse kumuguteranyako ati kumunteranyako wibaza ngo ni giti wenyene rero amaze kungirira nawe urabazi cankuye kubujera bwazi sha ugira umbwira naho ko byavuye ku murengero fundari ntumuzi yego ujya nyene yaranye scrote bihera nshese no mu actionnaire akazi kaba kararangi toyo uri kurancanganya ati ndagucanga fundere wiwacu aho yorambeshe ati ndakubeshe hama mbeshe mvyibuhe je nakubariye ni wagwa mu ngorane uzobanza utohoze neza iyo zavuye sha je ndumiwe nivyo mbwiye kumbe nuko nyene nuzu ushoke wibaza ko zivuye mu baseruko gusa ni wacu mu barengero abanyekibi bariyo Dieu merci. Hewe, narinzi ko nsanga wacumutse muta. Chama kanje gashabiki. Wapi abuya gashoka aramenyereje kuguma hamwe. Man, wimirije ibihe by'umunezero. Si wanlove kugumucisha mu kanwa. Ibintu vy'akasho. Okay. Ndabona ko Maria yaje yaguteye stress wewe. Hewe, komandere ro amaye. Asha, nibisazi. Asha hazusha kuri mariage yawe. Reka ndakumvishe nyene ku big. Oye umviriza kwanza John. Uraza kwikunda sana nje ndabizi. Muze mugira umugisha. Muze murondoke mugwire. Big jam. Tubifurije. Oya John irindi ruramira amakomateri yose imwe. Umviriza. Abasi okay, umviriza iyi nayo. Iyi ikandakwe iyi playlist niyo band yacu izokorerako. Urumva? Tora rero stilo ushire kuvinyene kuri song wemeye. Ariko big. Tora rero. Big jam wowe kuranjaniranye.
umviza kwanje ico shaka kukubwira. Oya none nakuntu ubanza nyene ukaraba izo songa bro shaka nje muri repete wewe ashwe twavanyeko wowe wambwiye ko mariage yawe ari mu kwezi kuza kamana akira rero stilo cyanda zijana muri band yacu nyene tuzitravaye neza ucibona ya nta mariage izoba numbarire mwigijeyo date yo ntatari twigijeyo ndakubwiye ko nta mariage izoba. John mugabi kabari black wese one love na gato iyo ndirimbo urezi ingene yanduhishije kamana wewe shana indirimbo gusa iyumvira uko namerewe kanyenyeri yaje kumbwira ko atakinkunda habura uza ibyo by'indirimbo cyaraheze none mwapfuye na kanyenyeri ko twe twabona umenga urukundo rwanyu rurisonide shana big nta nakimwe twafuye yadutse uko nyene amenyesha ko biheze ngo nakinkunda navyo wumva yo none shasi one love na gato shapure sana monami simbona ikindi vraiment nokubwira kwe sha nari mfise indoto ko tuzogira umuryango mwiza umuryango utuje kanyenyera kambyarira abana none raba byose biguye mu ruzi. Oya pure John pure more cool byama vyabaye muta ubwazi yakiraga yewe mukurindira kumenya ibizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago ca Alice na Gakima. Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Alexis Bayubahe avuka ibuhumuza muri komine ya Butaganzwa yagize ati imfete ku kiyago ca Alice na Gakima inyigisho nkuyemwo irahambaye ati kuko vy'ukuri abantu bafise umutima uzira akarenganyo n'ubujyajya bariho ati iyo rero umuntu abaye imvuga kuri amajambo akoreshwa kugira bamudondore aba menshi ati kenshi imbere ugasanga ni mabi nkuko ashobora kuba meza ati kindi naco umurongozi gito ntiyigera yemera kwerekwa amakosa ati yamabona ko ari mukuri ati imbere agaca yiheka ku bubasha kugira yerekana ko adasanzwe ati none rero twese duhamagariwe kwama turi mukuri tukerekana ko vy'ukuri dushashaye amahoro n'umutekano ati vyongeye kubimvuga kuri bisaba kwemera kuba inshigo arimenetse. Edgar Dusaba Mukama nawe avuka ku mutumba wa Nyagashanga muri komine Nyabihanga ati je natahuye Alice kumanuye yariko ahaga kimata barundi barayamaze bati umutwe umwe ntiwigira inama ati je nsaba yuko umuntu wese yokwama mukure nka Alice ati kuko ntiyashimye yuko izini tembagara ati kandi hahiriwe ubuhogwa ubutungane ati kuko azohozwa. Gato Leandre nawe ava imusigati ku mutumbo wa Kanazi ahitwa Mukiririma yagize ati mu kiyago ca Alice na Gakima ati nuko hari abantu banka gukurikiza amategeko bitwaje amabanga bajejwe bakanka no kumviriza impanuro ngo nuko zitanzwe n'abantu bato nkuko Gakima ariko abwira Alice ngo yamugaye aho kumwumviriza kibagira yuko ukuri kutavuga ukuza ahubwo kuvuga ukuzi ati kandi ndabonye yuko Alice ari intwari kuba yanse ko Gakima yoguma akora ibitajanye n'amategeko naho Gakima atabibona ati burya Alice yashatse kumukingira ati kuko arazi neza yuko kuri kuzoja habona Gakima gaheza gakubitwa intahe mu gahanga. Windi munywanyi yatwandikiye nibasogomba Diodone ava ku mutumbo wa Munanira muri zone ya Kivyuka ibubanza yagize ati kiyago ca Alice na mama wiwe Gakima kirimwe ivyigwa n'inyigisho vyinshi aho novuga ku bwa mbere ukuri kurababaza gutahura ati naho bigoye kwereka ukuri Gakima Alice yagerageje kuvuga ukuri anakwereka ubumukurira mu kazi akabana nyina wiwe ati ntivyoroshe gukora igikorwa nk'ico ca Alice utarimwe ubutwara ati ivyo bitwigisha ko kuvuga ukuri ari ngombwa naho vyotuma tugirirana ibibazo n'abadukuriye ati bwa kabiri nivyemewe kuvanga akazi n'amaranga mutima yo mu muryango ati Gakima yashatse gucecekesha Alice nk'umwana yivyariye atari ko Alice aramwereka itandukaniro ry'akazi n'urukundo rwo mu muryango ati mu kazi hakwiye gukurikizwa amategeko n'ukuri atari ukwikingira kubera isano ati bwa gatatu n'ukugwanya akarenganyo n'ubutwari ati Alice yanse akarenganyo gakorerwa abakozi bo kuri izine mu kurangiza mu buzima bwa misi yose dukwiye kwamana ukuri ubutungane n'ubwitonzi mu vyo dukora vyose ati ntitukemera akarenganyo haba ukazi canke mu kibano ati mbere niyo koba gakozwe nabo dufitaniye isano ati umuntu w'akarorero ni wubaha amategeko akitaho ineza y'abandi ati kandi agaharanira ko ibintu bigenda neza kuri bose na hose.
Nzambimana Fulgence muganga wo kwivuriro rito y'irya Mayanza ni muri Kinyinya mu ntara ya Buhumuza yagize ati muri iki kiyago ca Gakimanalise harimwo icigwa kandi gikomeye cane ati icigwa kirimwo nuko umuntu mukaza ajejwe kwiye guhagarara ashikamye agahagararira ukuri ati naho vyoba ngombwa ko ahengamwa kubw'inyungu z'umuryango Atalise ntiyemera ko nyina Gakima ashobora konona ubutunzi bwa Izine ati kandi biri mu vyajejwe ivyo bitanga ishusho nziza y'umukozi w'umwizigigwa ati abantu dukwiye kwigira kuri Alice mu guhagararira ivyo tujejwe atagutinya igitsure c'abaturongoye ati kuko mu gihe tubikoranye ubugwa neza biba vyiza kurushiriza ati ndetse birushiriza kuzana iterambere muri rusangi ati abarundi barayamaze ngo ukuri guca mu ziko ntigusha ati niduhagararire ukuri aho dukora nivyo bituma iterambere rya bose rikomeza kuja imbere. Reka interano zino musi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo yagize ati icigwa nkuye mu kiyago ca Alice na Gakima nkuko kuri guca mu ziko ntigushe icigwa nkuyemwo nuko vyiza gukebura umuntu wese bishitse agakora ibidashemeye utitaye kuri ibi canke biriya zatararenga inkombe ati nkuko Alice atinyutse akereka Gakima bitariko biragenda neza atisunze ko hari ico bahuriye ko gutyo araheza aramwereka uko ibintu bikwiye kugenda ati iyo bikozwe neza mu rupfasoni biraheza kagira ico vyofasha ati kindi cigwa nkuyemwo nuko inyungu rusangi ari kirumara kuri bose ati iyo rero hari urongoye ibica nke biriya ni vyiza ko yoshira imbere inyungu rusangi kuri bose kuruta uko yoshira imbere inyungu ziwe bwite gusa ati vyongeye abantu bameze nka Gakima bo kwikebuka bakamenya ko iyo bizewe bakazezwa ibica nke biriya badakwiye gushira imbere inyungu zabo bwite gusa ngo bacinyize abo bajejwe. Reka interano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho no gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega iyi nyifato ya mugenzi wa Toyoyo muyivuze kwiki ndasubiramwo mbega iyi nyifato ya mugenzi wa Toyoyo muyivuze kwiki akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza imutwandikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wifuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 amadoze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 944 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho butaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza